hariho abantu n'ukuri je n'ubu ntaratahura diko iyo umuntu ahageze yuko aronka urugo yego akazana uwo mwigeme canke akifuza kubaka yego bakadiskita ku kintu kijanye n'inkwano ukabona umuhungu nyene arameze nk'uri karagomba kuvuga ngo ni menshi menga yo kwihinguza ahubwo nagenda batangarize nta nkwano boronka baduha nta nkwano boronka baduha twebwe abavyeyi kuko nk'ubu ni waba watanze izo miliyoni zawe ukenera yuko bakwakira n'inkoko zigerekeranye yego sivyo yego akambara kuko nawe aba yaravunitse umugongo aheka nk'ubu umugongo usanga twarakonyaguritse yego Ivete ndamukunda cane burya buzima bwo muri filime tuba turiko turakorana twabugize ubuzima bwo hanze mu rugo nukuvuga Ivete ntidushobora kumara umunsi wose tutavuganye hama ikindi naco afise umugabanyo baha yego nukuri numukwe numukwe vraiment urumva nyene ko mu minsi iza n'imiduga tuzoba tuyifise n'imiduga za muyifise urumva nimwe ko kandi n'umushinga nawe wanje tuvyumva kumwe iyo ndamubwiye ko mbuze ariruka hirya no hino ndiko hariho ibintu biteye ubwoba ku bantu hariho abantu bapfa mugabo agapfa uko bikwegeye abakobwa banje baragoye ya reka nzomugwa umunsi umwe muganire wumve uzovaho ukungura jewe imbere y'ukugira mariage uzombarire naho uri kure uzombwire kuko jewe jewe hariho ibintu hariho amakode je ntashobora kukwemerera Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Nizera yuko mumeze neza aho muherereye ku mpande zine z'isi, natwe turashima ndiho ni wakora bino bintu akadushoboza umunsi ku munsi tukabikora bigakunda, ari nako dukora ibiganiro byubaka na cyane biciye mu bino bikorwa mvabwenge mumaze kumenyera. Ni wa muhungu wanyu ndi kuri yo Leonce Desan bwa Dr. Love aka Dico aka the ambassador. Abo bitameze neza muri ko muri abakino kiganiro mwihangane muzirikana yuko namwe Imana izobibuka ibintu bikagenda neza, ahari umubabaro hakaza umunezero, hahantu umuntu atatwenga akagirirwa ubuntu akongera agatwenga akandi. Tubashimire ku rukundo mubandanye mutwerekana ntaryo rwo gusubscribinga ibiganiro byacu tukabana 5 kuri 5 na cyane yuko mubitugaragariza mukabitwereka. Umuntu ndabazaniye byanka byakunda mwari mumukumbuye pe, yitwa Senge Inasenge wa Ivete, Senge w'amahanga niko tuntu bagiye bamwita nkuko yagiye bihagararira, na cyane yuko hano yama yaje n'ubundi nk'umuvyeyi aje kugaburira benshi, mukanatubwira yuko mwakuye mu nyigisho nyinshi zitandukanye. Nibaza yuko muba mwabikunze, emwe babantu mubandanya mwiyumiriza muzongurira pe. Ndabazaniye umuntu mukunda Senge, ndabakiriye cyane. Murakoze cyane Diko. Nanje ndahawe ikaze. Yego. Bavuga ngo karibu. Yego bavuga ngo karibu, nukuvuga ngo muri isanze hano ni muhira. Nubwo no musi tubasanze ahantu menga ni muhira, ariko twe hano turiko turavuganira niho muhira. Yego. Ni muhira. Kandi nanje ndaryohewe cyane kubona muhasanze. Ego naenda bakumbuye. Okay. Twaherukana kera cyane. Muri 2024. Kandi nyene kwaherukana mu mwaka uheze. Cyane. Mwaka mwiza rero. Mwaka mwiza kuri twese. Twarahuriye ntiwaturiye urabona turi. Ndabona ukomeye umeze neza. Hama ndabifurije n'abagenzi. Ego. Basanzwe badukurikirana. Ndawifurije abafana bacu kuko urazi yuko sanzwe ndumukinyo w'amafilme. Hanyuma rero nashaka mvuge nti uzobabera umwaka w'amahoro umugisha no kudukurikirana kenshi. Yego. No kwiga mu bijanye n'inyigisho turiko turaba. Hanyuma bongera babishira mu ngiro. Yego. Wow, kabisa cyane. Nibaza yuko bamugani wawe nta gihe kinini kirahera, amezi 3 araheze, mugabo kubera ko bagoheruka n'ubundi kera, ariko ndibuka yuko kwere kwanakoranye imbere yuko umwaka uhera wabantu rabaha impanuro ubipfuriza umwaka mwiza. Nibaza yuko ni bimwe mu bihe byiza bagize batazibagirwa.
sinzi kuvyibuka menga twakoze hari mu kw'icumi na kabiri umwaka inoheri menga yari yegereje hari hagira hegereze yego hari hagira hegereze yego ndavyibuka okay. ariko ari wampevye aya sinobikora senge sinobikora ni wa mwanya utugori Bujumbura none senge ntushaka yuko umuhungu wawe jo nawe azobereka cange wewe wawe nzobibaza no kwitura njamara masa ko nabonye hamera ryari nabonye gastade kawe mbona gasa neza warakabonye warabonye ko iwanje hatoroshe gose kabisa be mutwubaha uko twarazindutse mwarazindutse kandi hari inka z'ubwoko bwose yego turabishimira kazi birumvikana cyane nako ndavuga ati igituma tuba bize tuguma twirukanga hirya no hino mutatubonye aha tuba turahandi kugira turabe yuko ejo natwe twazogera ikirenge mu canyu kugira muzonshikirize agatubuye kugira tubahereza agatubuye erega diko natwe tuba twararushe kurera kurera biravuna urazi gutanga umugeni kuri rumwe yako uba wararushe uraza hano nabiboneye senge ejo bundi sinzi umuntu yambwiye novuga ngo ni nko kumucungira akana karaho kari kiga impande y'umuhira kucunga gusa atari kuvuga ngo nije ngo nishariza byose nko mu mezi 3 nasa n'ugiye kunanirwa ndavuga ati kumba abavyeyi umva burakanye ndagwaye kwishuri bagize unavatira ibintu ntavyo noshobora hamagara muhira ndavuga ati kumba abavyeyi ni bahuye n'intambara nkazi zose kugira abaturere sasa ugasanga umuntu afise abana 2 3 4 yaragwanye ugo rugamba gose ukamubona yarabaye inkumi ugaca wumva yuko mwokora umumvikana shaje ndi mu bantu bazotanga inkwano zibenke ariko ndazishikane kwa Mutama hariho abantu nukurije n'ubu ntaratahura diko iyo umuntu ahageze yuko aronka urugo yego akazana uwo mwigeme canke akifuza kubaka yego bakadiskita ku kintu kijanye n'inkwano ukabona umuhungu nyene arameze nk'uri karagomba kuvuga ngo ni menshi menga yo kwihinguza ahubwo nagenda batangarize nta nkwano boronka baduha kubera nta nkwano boronka baduha twebwe abavyeyi ariko senge baca bagaruka bakabihinyanyura neza ati inkwano n'umundi muntu ntabaguze nagashimwe umuntu abahaye wa muvyeyi akavuga ati muvyeyi ndazirikana ibiganza byawe ico byamaze genda umwe basako gasoda nabundi nyene uvuze ngo ugure nkuguze cyane woronka inkwano ntiworonka amafaranga utanga ndiko sinumva ko tuba tukizita inkwano kuko bigaruka iwawe wewe wakoye ni vya biseke ni kwakirwa ko mukuza gusaba irembo ni vya bindi vyose ahubwo abavyeyi baragaruka kandi bakaguma ari abavyeyi bakongera kwa yabo kandi nyene hajya ngo guherekeza hajya mu biseke iki niki ngusanga ahubwo bahomye ko ibintu bitango bahomako ayabo nukuri ntivyigera bikwira ico ndakikubariye kuko nk'ubu ni waba watanze izo miliyoni zawe ukenera yuko bakwakira n'inkoko zigerekeranye yego sivyo bazane n'igihebe kandi ucubwira n'uwo uri kure kugira ngo azoze kuraba ingene ugira uje gusaba yego ivyo ntitwobitebako kuko nukuri ahubwo novuga nti umukwe yo kumva nyene yuko abavyeyi bamuhaye ikintu c'agaciro agaheza akazogaruka akamara umwana yibuka nanje nico nako ndiyumvira ati menga basi kugira umuntu azirikwe ko yagerageje buri gihe runaka buri nyuma y'ukwezi canka bifise mbere nubwo hoba nindwi wo kwama wahamagaye umuvyeyi ukamubwira ati mbe muvyeyi akarimi kashikari cari kakandi uramutse wifise ugashira ku miliyoni ugashira ko zibiri umuvyeyi ukamugurira inka akaduga nka senge murabona n'umumama w'umusirimu kamukubita akajipe kameze neza kitembera ukagura amavuta meza ukagura amavuta umuntu akambara akabegwa kuko nawe aba yaravunitse umugongo aheka nk'ubu umugongo usanga twarakonyaguritse yego birumvikana cyane senge Ivete wamusizehe ko abantu bama bambwiye ati urumva wowe hari gihuzana senge niyitwaze Ivete kandi bituryohera bari kumwe Ivete nawe kwamuzana ngo urumva ngo senge yafatiriwe none n'ubu Ivete wamusizehe bo Ivete kuba turi kumwe ni gihamana kuko iyo turiko turakorana Ivete haraho jewe mbafise akanya nkakorana nawe ariko wewe ugasanga nawe aciye agenda
nk'ubu twari ko turakorana mugabo yagiye hajya ngo ariko murakorera ko mbere yigeze kuhaza yego avuye ngaha avuye ngaha twakoze hamuca aragenda mugira umwanya muto kubera ko abantu bakunda kubabona babamenye kenshi muba muri kumwe muri filime baba bibaza yuko menga ahantu hose no mu buzima musanzwe muragumana ego mu bisanzwe niko bimeze ego nukuri turakundana mba kure yiwe gato ariko ntandwihera tutabonanye yego cange kumbure se mutanahuye amaso ku maso ugasanga ku gatelefone mwavuganye mwayaze nk'umukobwa wawe na cyane ko uramaze kutubwira yuko hambavu ya filime n'ubundi musanzwe mubanye nk'abantu bahanurana abantu urabona uramukuriye no muri filime niko biboneka wa muntu ushobora kwerekera kwambwa ati madame ujya rero umugabo yubonye akankamye nawe ntucushirayo ucubanza ukirabira hirya n'akarero mugantanze sinzi uko muba muhanurana Ivete ndamukunda cyane burya buzima bwo muri filime tuba turiko turakorana twabugize ubuzima bwo hanze mu rugo ni ukuvuga Ivete ntidushobora kumara umunsi wose tutavuganye namba aho hera umwe canke ibiri aho tuba twarengeje hama ikindi naco afise umugabo anyubaha ego nukuri numukwe numukwe vraiment ni ukuvuga yuko azi neza yuko tugira tugenda ahantu aravuga ati nukuri uwo muvyeyi fo ko mugenda nyene mutariko muragenda n'amaguru canke ngo mwicwe n'izuba akaturihira ingene tugenda canke urumva nyene ko mu minsi iza n'imiduga tuzoba tuyifise n'imiduga zaba muyifise urumva nimwe kwa ko turavuga yaramaze kukubona yaramaze guhagararira ikibanza nyene nk'icumukwe kandi nyene urumva ntiyo kubona atari hamwe usanga hari abapapa bandi babitahura ukundi kuntu ngo areke kukuba kuko urabizi yuko mu mico uretse niyo migendanire mufitanye y'ikirenga burya umuntu agukuriye abakuze nyine hari ico bahero ciyo wategerezwa ko bavyita ngo umuvyeyi nk'uwundi birumvikana cyane kabisa senge abantu benshi bakomenye muri filime ingaruka ni mu bantu navuga batanguranye nayo wagiboneka no mu bindi bikorwa byinshi muri GN Films uri jambo rinini kugeza uno munsi filime ingaruka bagukundiyemo cyane none Ivete kwa ko turavuga igeze kuri sezo y'umunani episode yo ni 34 nimbata 35 namba ntibesha ariko ni hafi aho ni byinshi cyane urabona n'umwaka waraheze tugarutse ku bikorwa twoharara ariko nko mu majambo abiri canka avunaguye nihe nyigisho wo kwibutsa abantu canke wewe ku mutima wawe canke wagiye utahura abantu bakwiye kumenya ku ngaruka kuva ku ntango kugeza ahigeze uno munsi urakoze cyane GN genda yikoreye imyaka irenga 6 twatanguranye nayo uri gicoco twatanguranye na GN mu filime yitwa Ubuzima yamaze imyaka hafi 2.5 ego ubuzima ahubwo niho wamenyekaniye cyane ego hama twarakoze indi biturugo turakora n'indi bitibohero hose wari uhari ego ubu tugeze ku ngaruka nayo imaze imyaka 2 rero ingaruka novuga ni ikikogwa cashikanye benshi kuhinduka nk'umuntu yoba yarabonye ingaruka kuva igitangura akaba hariho igikosa nka kijya twerekanye twashize ahabona yoba yarafise benshi barantelefone barambwira bati nukuri senge mwadukoze ahababaza ariko turitahuye ati jewe nukuri naho nari naramusize ndagiye kumutora ndamwibwire ati guta umwana guheba umwana wavyaye sanza ari guhomba kumbe abantu babahaye ibishinga ntahe bihura neza na neza no kuvuga ngo mwadukiniye ubuzima mugasanga byarababaye ko kujya ego ati twasanze twarahombye ndamubwira nti mwomenya neza yuko ujya mwana ariko araca mu bibazo ijisho ry'Imana rimuhorako nta kintu na kimwe Imana itanga ciza yimujya mwana agira umugisha agira amagara meza ntagwaragurika kuko nta kiba kimwitayeho ntavunagurika kuko ntaba ari karajya ibintu bimutuma avunagurika kumbe Imana ikimenya ubugibana nawe uwo muntu nawe urumva Imana ikimusomora ikamushiramwo ama ingredients spécial original yo mwijuru agaheza kikurira abantu baraba
naho yogira ikijumbu akasa n'umwana yariye inyama iki bintu by'ibisupagete n'ibiki byose n'ibisarade kandi we wagakomera niyo ahuye n'ikimugwanya aragigwanya akakinesha kuko ntawe uba mwitayeho niyo akomeretse ntateba gukira Imana ikimusomora rero baravuga bati nukuri twaramenje nka wa wundi baravuga ngo nk'amaconjo yagabyino ka maconjo ngarameze nk'amaconjo bacayibuka ijya nkuru yiwe n'imbwa y'umwami yego hanyuma rero ingaruka ahantu igeze ubu uye turiko turerekana abantu ingene bahindagurika ejo mwaganiriye ikintu n'umuntu ukaza usanga yaguhinduriye nka Yvette yaraganiriye na Mukadiyodoni yuko bokonona mu rugo kwa King Sabas bakica bagahonya bakatumara ariko novuga diko urashobora kwizigira umuntu kamubwira uti nukuri jewe aka kantu ngomba tugakore ariko umbikira ibanga ati cyane gose kandi nawe afise ico ariko arakuronderako aremera akakwigira ko mwiza rero twebwe rero nk'ingaruka twagombye kwereka abantu wewe urapfa kubomagurika amajambo ukibwira ngo bose baragukunda canke ngo iyo migambi yiwawe barayemeye mukaja ngaho ukabomagurika mu nyuma gacacamwo rero abaguca inyuma bakaza kuvuga bati mbega urazi bejeje kubera hariya ugasanga barakumanitse kugatuta none senge kuri icyo kintu nuriya muntu wa mbere yahisemo kuganira mugenzi we afise ikosa canke n'ujya muntu avyinjiyemo agashaka kubishira habona ku karubanda ujya avyinjiyemwo novuga yuko aba afise objectif zibiri swat abagomba kononera wa wundi umwe yamubwira vya bindi canke abashaka yuko nawe abironkeramwo profi uti profi gute ego nukuvuga King Sabas yaramubwiye ati genda umwihishemwo nkinda nk'igihere hanyuma ni waheza kumwihishamo resulta zizoba arizo gutabara nukuvuga Yvette yagiye amwihishamo umugabo kugira ngo afise objectif yo gutabara niho rero mvuga nti muntu uzi neza yuko ukora ikibi umuntu akora ikibi umuntu apanga umupango wo gukora ikibi Imana nticemera ni nayo mpamvu byama birangira Imana itavyemeye igaca ivuga iti hinge ndakurungikire ubuza kugusambura heza agaca asambuka kuko nta kundi Imana igatabaramo nuko bimeze kombe naho Imana yinjiriye wawo n'inyigisho nini cyane kabisa nibaza ko babayumvise kandi ivuye kuri mwebwe kabara karusho iyo twinjiriye aho tuba tunashikiriye ahantu nkunda kuguhamagarira cyane ni mu nyigisho rusangi ni mibano hakazamwo n'urukundo ndi mu bantu bakunda gukurikirana ibintu baba wavuze hiryo no nkavuga ati senge kano kantu kagumye kuri bana banake ya kuri stati canke kabiri jewe gusa mbona menga twoba duhombye amwe mu majambo wavuze nakunze cyane muri uno mwaka ari ahantu wavuze ngo ico nzi mu buzima tubayemwo nuko kugira ubuntu ari kimenyetso cuko warezwe neza cyane ko uvuga amajambo womenga arumvikana mbwo umuntu akumva nyegeje ibindi bintu byinshi singa ahantu washatse kuvuga iki ico nzi mu buzima tubayemwo nuko kugira ubuntu ari kimenyetso cuko warezwe neza kugira ubuntu kimenyetso cuko warezwe neza mwashatse kuvuga iki diko ubuntu urazi ko butangwa n'Imana kandi Imana irazi ingene iturera n'ingene itwigisha umuryango urimwo abantu b'abapfasoni batekereje batekanye nibiba byarizanye oya nukuvuga yuko abana ukibavyara ukabahera kuva hasi babwira uti nukuri bane gushibaguzwa n'ibibi kuvugana naka nabi n'amakosa rero nimwagenda imbere mukabona umuntu amerewe nabi muramutabara rero babana baca bagenda kugirira ubuntu abandi bagiye kubagirira ubuntu no kuvuga yuko bica bigaruka muri wa muryango bya bibondo vyaregwa neza vyagiriye ubuntu abandi babahembuye babahaye ico kunywa mbe urazi umuntu agwaye amazi yo kunywa unyotewe ntushobora kumwibagira ico vuze nico kweli asumye umuntu yaguhaye
akanyama benshi karabaryohera mugaka kakaguha ega umuntu akugaburira vyari unashonje atakuvuga ngo warushonje cyane mugo umugani wawe kagatanga neza ngo cyangwa urana nk'umuntu akubwiye ngo dufate nk'uburanyotewe diko akakubwira ngo ndanyotewe ugaca umushira amazi uwo muntu akaca yamushira amazi amuraba gutya ayanywa umenga ari karamuniga nego jewe ndaguhe nk'akarorero ndakunda kuzimana mu mibereho yiwanje n'umuryango nagiye kubakamo barabizi ndakunda kuzimana ndakunda umuntu uko agenda arose ikintu afungura iwanje kandi n'umushinga nawe wanje tuvyumva kumwe iyo ndamubwiye ko mbuze ariruka hirya no hino Rafa pasa ari umuntu yazaniye urana akayepo kugira umushitsi agenda akayepo urazi ko apana akayepo kandi bita ngo aka embe embe ikunda abantu b'abana embe ziri mu akajuisi n'iz'abana urumva rero nyamumama nyene turaganira umutwara ampamagara ati none umuntu bimeze gute ntijewe umuntu ngaha nta gafanta kahari burya rero acarambwira ati nta n'agafanta kari ngaha mu mihana ntika ca tuguma tuganira na wa mushitsi wanje mu kanya gatoya nza munamuzaniye embe oya ubundi musi naho diko je nari aho nkorera muri ville ndandaza ibintu vy'amafanta bikanye hanyuma ndamuhamagara ndamuha ka orange gakanye yego arakagotomera hamara amezi agira aragenda ku kazi yego haheze iminsi ca turahura bani babarire niyavyumva yihangane kuko n'umukunzi wanje acabwira umugenzi wiwe ngo nagiye ngo nari mvuye ngo hariya haruguru ngo ncanca haje imbere ya banko ngo hamare ngo mama Joseline mama Dorcas arampa agafana ati hari iryo zuba arampa agafana ka orange ati yakampanye umutima mwiza ati nako kaciye karyo do please diko umvise nk'ico kintu ntiwokwishima kandi nico kintu wariko uravuga uratanze ariko unatanganya umutima mwiza wo kwishima gose kabisa hamwe umuntu akanywa yumva nyene ko kagaherekezanywa n'umutima mwiza niho rero kuba uri umunyabuntu birerekana neza yuko warezwe neza kuko umwana iyo yarerewe dufate nko mwibarabara bajya bo mwibarabara bajya babita aba mbega novuga ngo hari ikizina bakunda kwita ritari ryiza nkujya kugira yinjiye mu rugo ari mu rugo yarubatse ari mu rugo kugira ngo bize bimuvemwo birateba cane ndagutahuye kuko ataho yigeze abona bagira ubuntu yego yakuri ahantu bobo nugushikuzanya nuguterana ingumu no kwiba wiruka no gukwega intuze bimwe vy'ama ibiyayuramutwe agezweho ngo amashisha bavyita ngo nabakonda amugamba iby'amashisha ni by'abastare ahubwo bajya ntibo bironka bobo bakwega ibitoro iki none urumva rero wakuriye mu buntu ukagirirwa ubwo buntu nyene bakakurera neza nawe ugirira ubuntu abandi niyo mpamvu rero Imana yo dufasha mu gihugu tukagira donc abana bakeya bafise izo ngorane bakagenda barahera abavyeyi bakira ati ingo nje kukurera uzogira ubuntu ndakugirira ubuntu nawe uzobugirira abandi nico gituma aba bantu bagize ikintu citwa amarerero y'imfuvyi nukuri byari bikwiye ko bafatwa amaboko kandi bubahwe kubera ko batoye babana atabuntu bariko baragirirwa bariko babaye mu buzima mubi batariko bararegwa neza bagahiga uburyo basi nabo boronka kuri iyo ndero bababera abavyeyi bakabahaba ama affection batigeze baronka nukuri abo bavyeyi bubahwe umuvyeyi wese afise irerero ry'imfuvyi afise irerero ry'ugutagira shinge na rugero yibutse abatagira abavyeyi kuko je narabibonye kubura umuvyeyi kare birababaza iyo udaciye usamwa n'umuntu ngo akwiteho warabivuze kabisa ko ari igikombe cyane narabonye bibabaza byaranciyeko na murumunanje mu mugongo ariko nukuri narahabonye abavyeyi narahabonye Imana iranzanira abavyeyi baramba hafi
hama ndabona ubwo buntu Okay. cyo gituma nanje ntegeza kubutanga Wow. kandi ngiko ndasaba Imana impa amafaranga menshi nanje nze nkora igikorwa Wow. cyo gufasha abana benshi bahuye n'ivyo bibazo Wow. kandi naragisengeye kandi bizokunda yego Imana izibikore kabisa kuko mu myaka ya pansiyo mu myaka ya pansiyo ndumva umengo nta kindi kintu nifuza gukora nkunze uburyo no mu kubirindira n'ubundi erega igikorwa waragitanguye nuno mwanya wawe ufata utarubuze n'ibindi bintu wari kuba uriko urakora ukumva ko woganiriza abantu ku kintu citwa ubuntu kugira umwe aza kuba yaragutanze ubwo buryo butaraburonka basi abarahakubera ni ikintu kizima senge ndakikwifurije kabisa nyene muri iyo myaka Imana ikugurura imiryango gose basi nubwo baba babiri bazoba bakwishe urakoze cyane nabo baba bafise ivyo bigo nukuri hagize nk'uwo mpamagara je nogira ico mfashije mu kurera ndisabiye akazi na cyane ko ikintu cyo kurera usanzwe ukimenyereye ariko buzima buba bumwe buri munsi ikintu kijanye no kurera ego kandi urumva kurera jewe ndabimenyereye narareza abiwanje ndarera nabi igihugu imyaka 22 urumva yuko bitongwa nabi bizakugwa nabi kahise nibaza ko baba bavyumvise abantu bariko barabikora hano bo gushimirwa nibaza yuko ubutuma bwa bwabashikiriye warongeye uravuga n'ikindi kintu ngo kutihangana bihonya ikiremwa muntu vuba ikiremwa muntu cohona noneho rero kikanahona vuba bivuye ku kutihangana cyane gose iki coco rero numva menga kugitahura byonsaba umwanya urenze ico hejuru ndiko hariho ibintu biteye ubwoba ku bantu hariho abantu bapfa mugabo agapfa uko bikwegeye kandi hari imvuga ivuga ngo umuntu apfa hageze hariho abapfa apfuye hageze ntaba yikwegeye oya hariho abantu bapfa bavyita gusenyuka ni ukuvuga yuko ndaguhe nk'akarorero muganga yakubwiye ati diko kuva uyu munsi hagarika inzoga kuko izo nzoga ziriko zirarandagura estoma yawe canke ziriko zironona ibi n'ibi ya nyota ya rya cupa ikaguma irurumbisha indani nawe ugacubura ingene ushobora kuyimetriza yego ngo usuke y'amazi ako ni nk'akarorero koroshe yego hanyuma muri ico gihe igitigu gica kiguma kijojota kikajoba nyene kikaruha hama ugapfa ndagatahuye ni ukuvuga ngo bari bakweretse ati hagarika inzoga zizokwica ako n'akarorero konyene ndaguhaye hakuzihagarika ahubwo ugaca wanzika aho mbere mugani wabyo hava binabandanya kugeza igihe bavuga ko umuntu yiyahuye yego nega ni nko kwiyahuye yego nacumvise aho ikindi naco niyo umuntu yadahanurwa ati burya kijya kintu nugihagarike bijya bintu uri kuragira n'amakosa wewe uri kurashwana na naka bose uri kurarandagata hajya umwe ataha avuga ngo uwundi ngo sivyo baca urutoki canke bakumva nyene umengo kukubona bibabera ikibazo hagaca haza nk'umugenzi wiwe akamuhanura ati nyabo nagenda wiyunge basaba imbabazi jewe nsaba imbabazi zijya urumva nyene rya jambo baca hejuru zijya ntunze ndaribona hanyuma bakama bahura bahana isya z'amenyo none ba bantu hariho nk'uba yarababaye muri bo akama ariko arasesa amosozi iminsi yose abwira ati Mana hindura ujya muntu aho guhinduka atera ahubwo arondera ingene bokwama bari mu muriro iminsi yose ijambo ry'Imana rirambarira ngo umuntu iyo yama ariko araruhisha abandi bantu canke n'Imana igatindika sesemo iramudahwa none gasha Imana irinzi kudahwa hari ubuzima busigaranye kandi Imana ikudashwe ikudahwa ikurungika no kwihangana kwa ubugiye chini ya urinzi niko bavuga n'Imana yirikira kudahwa ikudashwe kuko ikudahwa rimwe siko iyo bayigisesema ku Mana
nayo ikikudahwa ikudashwe rero imana ikudashwe yoyo ntavyo kuvuga nta bujinga nta bujinga nta na plan B ngo uraza kugarukamo niho hahoreye mvuga nti iyo umuntu bama bariko baramuhanura bamuhanura bakamubwira bati ibi nibi akanka kumva niwe aba arimarira imyaka arimarira imyaka yumva ashaka harimo byinshi na bibi bimuza kumusambura ntabyihanganire ngo agire ikintu gisa na sacrifice kwiyima ndiko ndumva n'akantu menga ko kwiyima kwihanganira ibintu canke data nishabureka kudugana kumva menga wo kubita umuntu yutihanganye ugasanga ukoze ikintu kibi mugani wawe ushobora kuja nko mu gasho agashosi keza gasanga uremo n'ivyago ni kimwe ariko uravuga womaze imyaka 40 ikaba 10 ningahe agashoko ko karatuma nyene ugumusubira mu buzima none nk'ubu bamushize mu gasho umuntu bamushize mu gasho aheruka nko kugira mariage akaba yavyaye nk'umwana nk'umwe umugore akamurindira imyaka 15 yaramubuze asanga yarigiriye na wa mwana nyene agarutse asubira kandi kugira iyindi mariage urumva agasubira agaruka kugira iyindi mariage agasubira kandi gutanga iyindi mariage hama akubaka nyene urugo hama akavyara abyaye rero agasubira zero urumva wa wundi nawe w'ubwa mbere ntaba akibona ko ari papa wa nyawe abona ko ari papa ya donc yagize yabataye kweli nuko bimeze twe hariho umuntu twakunda mu muryango nakuze bavuga ngo bamushize mu ibohero ngaha i Bujumbura naramukunda yari inshuti yo mu muryango ikunzwe kandi yagize akamaro mu muryango uwo muntu aragenda tukaguma tumubona ari uko bamurekuye bamuhaye donc waje kuvisita famille yo tukaza tubona arasuye kandi kugenda mu nyuma aragaruka barabarekura ikivunga 93 araca mu miryango araturamutsa turaryoherwa ngo yaje aduze ruguru acapfirayo muri 93 uravyumva nyene yagiye kuramutsa umugenzi wiwe pfamfe hama zirarujya gwimo ego twarababaye kuko bariko barategura mu muryango yuko bamugira umunsi mukuru kwimana yatabaye nyine akavayo hari n'ababa barihevye ati nkeka atazogaruka mu nyuma arati yo ndagarutse twitangwe kuryoherwa aca rero ataduga kuramutsa umugenzi wiwe yarayeyo burya yajanye nabo umva ko bigoye gukora ikintu nyene umva utuma nyene imiryango ibabara bigoye gose nka majambo mpora yiyumvira iyo ndahantu ndiko ndimvira kubijanye n'umuryango wanje caye kuvyo mbona aux alentours yahomba nkasanga nyene navutsa niyumvira nkasanga mwe mu Imana yambwiye mwe n'utwo tujambo rega nibyo nama nibaza abantu nesenge bino bintu bironka ari hehe aba yagiye kuri Tanganyika aba ari mu ishamba yumva utunyoni tuvuga abasinzire nyene mwema akamugendera kumva urumva hari ikindi kirero burimwo uri kura bimwe bitangwa no kumedita ego cyane gose kandi mamejeje gusoma ijambo ry'Imana nkaza numva nyene karaje wow nawe ugacuga cakiruka kandi kati kano kantu sinzobura abantu ndagasangiza ego wow nibazo ko muri ko murafashwa kabisa na bino bintu by'inyigisho bitandukanye ano majambo yubaka yasenge bavuga kunda kuvuga ngo akaryoshe ntigahora mwitama ariko Imana tugira nuko senge nejo cange hirya ashobora kugaruka ariko ntibirahera unkundire duhereze kuri kino novuga gisa n'icanyuma wavuze ngo ivyiyumviro bizima birateza imbere none gadi kuko mba vyose tubimare akana ko nyene tugace ko kuko urumva ukavuze uko umuntu yicara gusa avanga ivyiyumviro bizima ugasanga haro n'ivyiyumviro biba rimwe wiyumvira ngo ni bizima ivyiyumviro bizima ni ivyaha hama yo umuntu aza kubikoresha gute kugira bimuteze imbere diko ivyiyumviro bizima uraze yuko umuntu iyo yiyumviriye ikintu si vyose bimubera vyiza yego washaka gutegura projet tijewe ngomba ntangure kurima iyi saison ngomba ndime ibigori ngomba ndime ibiharagi bacuhurirana nuko imvura itaguye kabona urahomvye siko ariko ico ciyumviro waramaze kuvuga uti jewe diko ngomba kurima yego iyo saison ntiguca intege
ariko waramaze kwiyumvira iciyumviro kizima co kurima ntiwiyumvire ico kuroga ntiwiyumvire ico kwica kandi ntiwiyumvire ico ubusambanyi no kwiba ariko wiyumviriye iciyumviro co kurima rero ico ciyumviro ko ari ciza kizoguteza imbere igateza imbere n'umuryango mbese n'igihugu Imana itegerezwa kugishigikira hama ugatunga ugatunganirwa no musi utaronse ihangane kuko umuga mubi nuwo kuroga ego ariko rero senge bigenda gute usange haro nk'umuntu avuga ngo sinzi ko urabyumva nko mu kibano ngo nukuri ngo afise ibyumviro bizima afise imigambi myiza ariko yarabuze uburyo bwo kwishira mu ngiro yarabuze uburyo yidevelop araburabuzwa ujya nawe biba byagenze gute Imana ntiba yabonye ko ibyo byumviro birashe yoshigikirwa canke n'igihe cyo kiba kitaragera mu bisanzwe iyo umuntu amaze kuronka ivyiyumviro burya nibwo butunzi bwa mbere iciyumviro ciza c'umugambi ukibitse ahantu ejo canke hirya ejo tinduka ronka uti gute Imana irashigikira ibintu vyiza hanyuma umuntu iyo yamaze kuvuga ati jewe iyi projet ndayishizaho ntegeza kuyikora kuko ndumva ko no muri jewe ndabizi none nk'uwo kugira ngo genda worora inkoko ntuzi ingene bazivura inyuma y'amezi angahe ndiko nk'iyo je formation narayigize ayo koro yego cyane gose muga nk'ubuye wovuga ngo uje gutangura utamba jije nk'u nka je turazinanye na wewe utamba jije ukazishira haje inkoko uzibona zitangira kugwara ngo umusinziro canke ugasanga n'ingwara baza ngo ziragwaye nta nubwo ari yo kubera ko nta bumenyi ufise wowe ntuzi yuko kugira uronke irigi rya mutoyi jone ufise za mutoyi utaheza kuzigaburira ivyatsi kugira ngo ushobore kuronka umutoyi hajya umutunzi wa mbere ni ufise ivyiyumviro vyiza bishika bishobora gutabara abandi naho tubafise umutahe wiwe uramuhamagara akakwigisha hama ugaca uvuga uti erega nanje naka niwe yabimbariye erega naka niwe yatumye ntuze yamenya urumva bagaca bamurondera abaronse abantu bangahe batatu aho umutahe niyo ubakuramo ahubwo zi yuko nko muri Europe hano iwacu niho bitaragwira cyane hari abantu benshi batunzwe no kudandaza ibyiyumviro nk'ubuwe nk'uko kwawe ukaguhamagara ati nkene y'iminota 30 nshayaringa ibyiyumviro kumuganiriza gusa iminota 30 akayiguhembera amafaranga menshi cyane gose hano niho ahubwo bitaragera kuri urwo rugero sino nkanjura kavuze canda kumva kabiri yego rero kugira ibyiyumviro bizima biragutungisha kuko si cyo kimwe n'abajya bama bari mu marigara ata kazoza babona ata cerekezo batariko baribaza ingene mbege ejo bizogenda gute ukapura n'ivyo ubuzima nivyo vyiza cane nivyo bituma umuntu niyo ari arigirwa imbere mu myaka agira ati vuga jewe nogenda kubaza naka nkamubwira iki kintu yo kimfasha kuko wafise amafaranga mugabo nta byiyumvira afise mugaca mugenda mukeshanje avuga ati kandi hewe aturazi ko umutahe nganda ufise je benshi barakunda kubinsaba hari benshi nkunda kubarira giruku nkabajya abantu ba passion iya passion yacamamagara nkamugirira giruku ego kuko kuguma mu nzu uzogwara imitsi hanyuma udadarare hamucu tangura kugwara amantuze ya manere hanaga sport abagiko aje muri dusha nyerere hama kubite kakantuze kabongoshwa hamaca agenda abaseze ariko niyava mu nzu akagenda akavuga ati je ndafise nk'imiliyoni 2 canke umwe ngomba gukora ibijanye n'inkoko ngomba kuri mirengarenga nkurikirane basa bakoze umva keshi urazi ko aba mama bize batashobora gukora ngo buname bakangaze ntabyo baba gishoboye ariko bijya rero navyo ni vyiza kuba ahantu hose uri donc uri ready gukora ibintu vyose nkubi wanje diko uje no gusoromera umwumbati wo guhekenya urayirima iwanje uje ndaguha ipapayi ukarya icyaha sivyo kandi nakantu gatoya nk'umu minsi uje nko muci nzogusoromera ikijumbu uravyumva irengarenga ndasoroma iwanje kandi ari ahantu hato ndazi ngene ndabiplanifye
kandi ugasanga ubuzima umwanya munini wabumaze muri ku ntebe y'ishure hanyuma uja mu bindi bikorwa vya leta ariko urumva yuko utigeze utakaza no kuri iyo kote no korora numvise ubifitiye umwanya wo bikora bitanumvuze yuko no utosanga ufise witungiye nk'inkoko zibiri inkwavu gucyo nta bintu vyo gusubira kuja gusoma inkoko kandi ubuye mfise aho nshobora kuzororera nibikunda nibikunda baze kuri bonane uzombwenda guha inkoko oya yego urabyumvise ko ndagabanye kandi zokaranga isake kuri bonane nshobora no kuzoza ariko ntiwibaze ngo ndiko ndakurongera ko umukwe ya sico ndiko ndarondera diko senga ziko nariko ndavuga ati ushobora gusanga nzoyisangira n'uwundi muntu nyene haro no kundi kontu byagenze ahubwo nyabona akaza yitwaje nuwave wibaza ngo ndiko ndakurondera ko umukwe prema kurazi yuko abana bubu batemera yuko abamama bababwira ngo bicerekezo ni hari senge nta nico byotwara akasenge nyene twanabanye neza tugirana ibihe byiza nitwara nk'umuhungu wawe nawe umbere umuvyeyi bize biherera akwe abakobwa banje baragenda umpa isezerano abakobwa banje baragoye ya reka nzomuguha umunsi umwe muganire wumve uzopfaho ukungura nizinga ayo makote niwe yabashizemo oya nukuri oya dukote niwe tubatayimwa ati rero abahungu bobo nukumva cyo kunuku reka umuhungu wanje narigeze kumubwira nti rero shanda gutera inkuru jewe imbere y'ukugira mariage uzombarire naho uri kure uzombwire kuko jewe ashajewe hariho ibintu hariho amakode je ntashobora kukwemerera ngo ye ngo hore wosanga ngo uri muri baba mama bakunda ngo yuko abahungu babo ngo abahungu babo ngo barongora abakobwa ngo babahaye iyo neka nukuri muga nzoguhanura ngo mama ngo ndeka je nigire choice ya Japan ko ndabironkera ngo oya ko nta mwe yandabironkera ni sawa kandi nivyo urumva nta mwanya arabironkera cari kararondera ego ariko uranyemereye hambavu y'inkoko ngiye ngabanye nk'umunsi umwe nati agakoti nze nicishe je ndakwemereye inkoko gusa naco byose bizozana naho buryo umuntu aguhaye inkoko ndakwemereye inkoko hari n'igihe akwereka aho bayororeye hari n'igihe anakwereka ndakwemereye inkoko je nta bakobwa nta bakobwa benshi mfise mbene nibanga niba bitesha ko wundi ari muri none nk'akari muri 7e 8e shaka ko muri Amerika senga oya ujya n'umuhungu hene yo mu diaspora ujya n'umuhungu ari hari nibagiye ngo n'umukobwa yagiye oya umukobwa ni wari nga shaka ari 7e naho ndamurindiriye n'ukuri umva ko ari kera nizoba zamuje nayo wundi yaramaze kukurengana yaramaze kukurengana byari kabisa senge wari umugisha kubana nawe iyo ndakwekemba numva ko gumana yamara ndagukengukire cyane kukanyuba waduhaye umwanya uba wafashe uhanura wongera wigisha wari umugisha cyane murakoze cyane nanje mbaye ndashima kukanyongera uzonyongera mu misiza ahubwo nagenda kwibutsa yuko abantu batubwiye ngo nkasubiraho gutebana hagaca ameza ngahe utaje kuyaga nabo ngo nzofungirwa mu kamazi rero mbabarire muvyeyi utumunyime bijya bindi byose ariko ntiwemere ko mfungwa ewe diko twarabaye akanimero nta numwe arandungikira agafana oya yari mikashi n'ubu nturabona kituyemo ntarigera ahubwo mboneyeho no kumwishuza wa muntu we nukuri ladies and gentlemen maramara maje kabana suko mwahora umuvyeyi ate ngaho yitwa n'umwe Bujumbura abure n'amazi yo kunywa reka twongere tuzishireko twongere tuziba ego Dorcasi Senge w'amahanga akundana na Diko akundana n'abantu b'ingaruka akundana n'abamama n'abapapa bankurikira nukuri mu ndondere kuri aka nimero ushaka ko ndamuhanura ushaka ko ndamusengera ushaka ko ndamwibira akabanga azondondera kuri WhatsApp 72 126 ubusa 98 72 126 098 limitere nayo ni 67 14 85 ubusa 6 67 14 85 06 rero ndabakunda cyane Imana yo mu ijuru bampezagirire kandi bakomeze bye bye
Entertainment.